muhira n'abavyeyi baba kubivuga wapi ntituyaga ibintu nk'ivyo ntituyaga ivyo les relations sexuelles. Mwaramutse canke mwiriwe turabahaye ikaze mu kiganiro cacu yuno. Uno munsi tuvuge kuvyerekeye ikiganiro hagati y'abavyeyi n'abana kubijanye n'ubuzima ndorabitsina n'urukundo. Kibano ibiganiro nk'ivyo bifatwa nk'ibiterasoni. Ivyo navyo biva ko abantu benshi bibaza ko ubuzima ndorabitsina ari imibonano mpuzabitsina gusa. Naho biruko ubuzima ndorabitsina sexualité ni gisata kinini kirimo imice itandukanye nk'uko uwo mupfasoni yanonosoye ibijanye n'imyifato aduha umuco. Abantu benshi bazi yuko uvuze ubuzima ndorabitsina ari mabanga mpuzabitsina. Ariko mu by'ukuri ni ikintu kinini, ni ikintu cagutse cyane kirimo ubwa mbere ibyo bitsina nyene nk'ibihimba by'umubiri, kirimo ibijanye n'irondoka, kirimo ibijanye no gukora imibonano mpuzabitsina no kubiyaga n'ingene bikorwa bivanye n'ahantu. Uvuga ngo uvuze ubuzima ndorabitsina uvuze ikintu kinini cyane nk'ibyo byose mpirije kuvuga. Mbega ukuyaga n'abavyeyi byo bifise akamaro? Vyoba vyiza babiyaga kubera biragira complicité n'umuvyeyi, birongereza complicité n'umuvyeyi, handi bareze kumubwira ikintu, handi bareze kumuhanuza ikintu. Mu gihe c'ubuyabaga haraba impinduka zinshi haba ku mubiri canke ku nyifato. Haba hakenewe ko abayabaga baronka abo baganira. Ivyo biyago bishobora kuba hagati y'abavyeyi n'abayabaga canke hagati y'abayabaga ubwabo. Ubwo hagati y'abagenzi hoho barabiyaga neza. Hari abagenzi muba muri beaucoup plus proche kabandi. Muga novuga gute hariho ama question usureva hama hari abantu bazovyitira ati urya muntu kwambarije iki inye peut-être nivyo akora, c'est ce qu'elle fait canke agira iki n'iki. Nk'uko bisanzwe bizi nyene mu migenzo y'ikirundi ibintu bijanye n'ubuzima ndorabitsina biragoye cyane gose kuvugana n'abavyeyi, uretse yuko ahanini kubivugana n'abavyeyi nyene bose bigoye. Ku muhungu hoho nama mbona umengo birarenze. Nuvuga nka jewe yuko tuyaga cane ntama gusumba papa. Mama na wene sinovuga yuko tuyaga ku masuje yose, turayaga ahanini ibijanye n'ubutinyanka na hygiène intime, turayaga aussi n'ibijanye na comportement. Je nk'ivyo dufate yaravuze vy'umutinyanka twatanguye kuyaga uko bishikiye, vyaraje handi ubona ibintu nyene utarumenyereye, hama ndamubwira ati nabonye ibintu ntitwebwigere tubiyaga. Il est vrai ndafise mukuru wanje nora nabibonye ko ariko sinigeze mbaza vyaranshikiye, hama ndamubaza niho yabwiye d'une manière brève vraiment ati nivyo abantu bakuze, wakuze wabaye umuntu akuze uribara ubunya urashobora gutwara inda ajagezaho nta bindi bintu twaba twarayazi. Hoba hari ingaruka mbi zo kutabiganira n'abavyeyi? Nico gituma kenshi rero usanga ku bahungu ca tugenda kubirondera ahandi, mu kwigana ivyo ubonera ku mbonesha kure, aba ari ajya amasanamu mabi canke n'ajya asanzwe, ugasanga mu ndirimbo wamubona ukuntu bafata abigeme abagore, hama mu mutwe ukacibaza ati vyose nuko bigenda mu bisanzwe, ugasanga mu bisanzwe birakononeye kuko uri gufata uwundi muntu nk'ikintu. Mbega ivyo twiga mu ishure birakwiye? nka twebwe wasanga nko mu ishuri nk'umwigisha w'ikirundi araje ariko arabibigisha biologie nuko mugabo ntavyo yigisha ku bisanzwe, yaracisha ko gusa kubona umuntu afise igitabo abana biracafye indani, none ubundi ivyo bintu ego biracafye ngaho ubundi bikora gute? Aho nyene niho byose byaba byugarira. Kenshi gutanguza ibiganiro nk'ivyo biragoye.
umuvyeyi aribaza ibibazo ati mbega umwana arafise imyaka ikwiye kugira ngo dushobore kubiyaga, ubwo ntibihava bituma aja mu bushirasoni? Ni ryari umuvyeyi yotangura kuganira n'umwana ku bijanye n'ubuzima ndorabitsina? Mu by'ukuri umuvyeyi arabwirizwa kuyaga n'umwana wiwe ikintu cose ndasubiyemo ikintu cose atandeka imusigaje. Mu vyerekanye n'ubuzima ndorabitsina rero, ko umwana wamureze kuva akiri mutoyi biramufasha ingene akura n'ingene azofata ibintu amaze gukura. Umwana akiri muto cane simvuze ngo womubwira ngo urumva ngo bijanye ngo no kuja mu butinyanka ngo bijanye n'amabanga yabubatse hari imyaka umwana ataragera kuvyumva. Mugabo kuva akiri umwana mutoyi uramutegurira kuzomuyagira, gutyo niwagira kuri umuyagira hageze ko avyumva ntibize bimutungure, ntibize bimusurprene. Abavyeyi tugira ikosa rikomeye cane ryo guhurika abana, guturubika umwana ku bijanye n'igitsina. Umwana ukamuturubika ku bijanye n'igitsina, niyagira ikibazo canke icyo akenera kumenya ku bijanye n'igitsina ntazobikubaza. Cakiyago rero umuvyeyi n'umwana uvuga uti niyagera mu gihe c'ubuyabaga aho azoba agikeneye cane, niyakuru umuturubika umubuza kubivuga, umubuza kubikubaza ku kibazo, ntazobikuyagira, ntazokwibera nuko mubiyaga. Uko duhejeje kuvyumva, ikiyago hagati y'abavyeyi n'abana ni umushinge w'indero nziza, kigakomeza urukundo n'ukwizerana hagati y'abavyeyi n'abana. Abarundi barayamaze bati imbuto itewe n'imera, nahandi ho guhitamwo neza.